Numunezero umugisha kongera kuza kuyaga namwe makino kiganiro ubuzima cyama kiba imitsi yose kuva isendwi z'umutaga gushika isaha 9 z'umuhingamo nga kuri Kazoza FM ije ryo kugwiza umwimbu isamiranira ku murongo jana gatatu n'ibice bitatu kwadukurikirana bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu micungaro yaho ijana gatanu n'ibice bine abari hanze y'igihugu ni kuri West 3 akaburungu Kazoza FM akaburungu.com kiganiro ubuzima chama kiba iminsi yose kuva isaha 7 z'umutaga gushika isaha 9 z'umuhingamo kikaremeshwa na jewe Prezio Sengimana nkuko mubizi mu kino kiganiro tuyaga byinshi bitandukanye ariko kandi byankenegwa mu buzima bwacu bwa minsi yose mu kiganiro ubuzima cuno munsi tugiye kubandanya ivyo tiko turayaga kubijanye no ku kazi kacu uko umuntu abamerewe uko umuntu yo kwitwara ikiyago cuno munsi tugiye kuyaga ikiyago n'imigenderanire ku kazi kacu ka misi yose. Je Prezio Sengimana ngiye kwimisha kino kiganiro hajatunga niwe azatuma amajwi abashikira Patrick Nkeramigo niwe azatuma mutubona ikwiraho kuri Facebook ndetse na YouTube. Ikiganiro n'ubuzima nkuko mubizi cyama kiba iminsi yose kuva isaha 7 z'umutaga gushika isaha 9 z'umuhingamo. Kuno munsi twamatiri kumwe n'umuhinga mu bijanye n'imibereho y'abantu ndetse n'inyifato ariwe arakaza Ndoruwa nka Christophe Ahmed reka ndamwikaze yongera nabaramutse. Murakoze cyane Prezio. Ndaramukije kandi bariko baratwumviriza tuza gusanga ikiyago no munsi. Turamaze kugira ibiganyago byinshi kuvyerekeye iterambere ry'umuntu ku kazi eka mbere n'iterambere ry'inganda canke ya mashirahamwe umuntu abakoreramwo canke y'ibisata by'igihugu umuntu abakoreramwo nkuko babivuze rero no munsi turaza kumera nk'abahagarara ku kiyago hamwe n'imigenderanire ku kazi. Yego. Cyo ngira ngo mu Gifaransa twokwita communication et relation au travail. Yego. Nibutse bariko baratwumviriza yuko nize bijanye n'amagara mu mutwe imibereho hamwe n'inyifato z'abantu hanyuma cyo kimwe n'abandi bose baba barize muri ico gisata c'ubumenyi n'abantu bashobora gufasha gose mu vyerekeye iterambere ry'inganda ibisata by'ubuzima n'akazi by'abantu eka mbere no mu mibereho yabo aho bari hose. Ni kuvuga yuko mu vyerekeye akazi rero abize ibijanye n'amagara mu mutwe imibereho n'inyifato baraterera gose kugira ngo abakozi babeho biyumva neza mu kazi kabo bakiyumvemwo bagakore neza gutyo kandi ishira hamwe uruganda igisata gishike ku ntumbero kiba cihaye eka mbere urumva tuca tuvuga n'igihugu ko gishika ku ntumbero cihaye bivanye n'ingene gifata neza abakozi bacu bivanye neza n'ingene giha umwanya w'ikiyago abakozi bacu kuko umuntu aba ari umuntu iyo umuntu ariko arakora umenga ari mu buzima bumeze nkaho umenga akora nk'imbohe canke akora uburenganzira bwiwe butubahijwe canke ivyo yifuza atababibwira muri we hacatangura kuvyukamwo za nkabuzo zimuhamagarira ngira ngo kwigwanira canke kurondera ingene yoshika ku rundi rugero gutyo bigaca habaho gutandukana kuva gucacura imigenderanire hagati yawe n'uwo mukoresha mu ntango uwo mukoresha ni wahomba mu gihe umuntu aba yariko aragira ubumenyi canke uburambe mu kazi bukenewe kugira ngo ashobore kubandanya guteza imbere ico gisata uruganda canke iryo shira hamwe nyene abakoramwo. Ni vyiza rero yuko abantu bose baba bafise abo bakoresha bafise amahangiro bipfuza gushika ko kugira ngo batere imbere ko bumviriza abakozi babo ko bashiraho novuga nti uburyo habaho ikiyago ku kazi hamwe n'imigenderanire gatezwe imbere kugira ngo abantu ivyo biyumvira abakozi ivyo biyumvira babishikirize ariko kandi baniyumvanemwo bumve neza yuko bagize umugwi umwe w'ibikorwa. Yego. Uyu munsi tugiye kuyaga ikiyago n'imigenderanire ku kazi ariko mu ndweze twari twatanguye tubaza ariko badukurikirana ati mbega umerewe gute mu kazi kawe uri kurakora uyu munsi kugira ngo umuntu atarose umwanya wo kudukurikirana mu ndwiheze kubera ko turi mu rukurikirana ni bya bintu byinjiranamo umwoshobora kutubwira mu ncamake umuntu amerewe neza mu kazi ameze gute? Ego cyane urakoze twaravuze hanini yuko bwa mbere kwiyumva neza nuko kuntu nyene umuntu aba yiyumva muri we akumva yuko ahari novuga nti avuga ati niho naterezwa kuba akumva ko ahari afise ingene akazi gatunganije cyane twarafatiye ku mwanya ingene umwanya umuntu abakora uwo mwanya ubungana turabona ko ashobora kuronka ibikoresho byo gukoresha kugira yumve neza mu kazi
twaranabonye yuko hariho imigenderanire n'ivyo iba hagati yawe n'abamukoresha hamwe na hagati yawe n'abo bakorana ari navyo ngo no musi dushimikira ko cyane twaranabonye kandi rero yuko umushahara nawo ufise ico uvuga mu kugira ngo umuntu yiyumve neza mu kazi kiwe eka mbere tunabona yuko ingene akazi gatunganijwe bigira ingaruka kuvyerekeye imibano y'umuntu mu muryango wiwe nimba ari umuvyeyi hagati y'umuvyeyi n'umwana hagati yabubakanye ingene akazi gateba gashobora gukora ku miryango canke kagakora ku ndero y'abana twaranabonye kandi n'ingaruka zishobora gushikira abantu iyo bakora mu buryo butari bwiza ni kuvuga iyo ivyo turiko turavuga bidatunganije neza ivyo mpejeje kudondagura bitameze neza twarabonye ingaruka zishobora kuba mu kazi ko uruhombo nyene rurava ku mukoresha kuko adashikira amahangiro yihaye twaranabonye yuko abakozi bashobora kugwara barashobora kugira ibibazo bifatiye ku nyifato imibereho canke amagara yo mu mutwe yawo eka mbere n'ingwara zo mu mubiri twaratanze uburorero butandukanye twaranabonye yuko iyo umuntu ashizeho ibituma abakozi bakora biyumvamwo neza akazi bagakora nk'akabo bwite niba bagakora kumbure nk'abacangero canke nk'abaje gusa kurondera ico rirenza mugabo babumva akazi bakiyumvamwo bakumva ko vy'ukuri nabo bafise ico bariko baraterera mu kugira neza isi canke mu kugira neza igihugu kurusha uko baba baragisanze twaranabonye yuko rero bihambaye ngo abantu bitwararika amagara meza yo mu mutwe aho bakorera hakabaho umwanya w'ibikino hakabaho umwanya novuga wo kujera canke gutunganya uruhagarara ruva mu kazi baba bafise kugira ngo ntiruze rurabagira ko ingaruka mbi novuga zishobora gushika kuri vya bintu twavuga vy'ingwara n'ibindi ikindi twabonye je nagumye nibuka Ego urashobora no gusanga ari uyuka byinshi kubera ko urumva jewe mba nabivuga ngira ngo numva yuko umenga umuntu abimpaye kubikora amabone byo nkora mugabo arahuri ko aravyumviriza nawe gice asigaranye n'icyo ego kubera ko dicara afashije ndibaza n'undi muntu atarose umwanya wo kubiza ikiganiro cyaheze ngira nawe cyo mufasha twabonye yuko kugira ngo umuntu atere imbere niyo bagira ihangiro ico yoba namuseka ko ikinadakunda bagomba kugira ihangiro kugira ngo mu minsi iri imbere cyangwa mu myaka iri imbere azakore cya kintu akunda isamizi ni Katoza FM ikiganiro n'ubuzima no tugiye kuyaga ku kiyago n'imigenderanire ku kazi ubwa mbere na mbere ikiyago niki ego urakoze kugira ngo twiyumvire kuvuga ikiyago n'imigenderanire ku kazi ni kubera ko abantu mu buzima bwabo mu migenderanire yabo uko baremye uko bameze muri kamere yabo ni bategerezwa kuvuga umuntu umujije kuvuga nico kimwe no kumwica abantu bategerezwa kuvuga bategerezwa gusohora ibibarimo bashobora kubicisha mu majambo abahinga n'abashakashatsi mu vyerekeye guhanahana amakuru cyangwa kuganira bavuga yuko ibice gusa 30% vy'ivyo umuntu ashaka kuvuga nivyo bica mu majambo vyonyene nivuga ibice 70% biraca mu bindi bintu biraca mu nyifato birashobora guca mu nyandiko birashobora guca mu byo twita mimike ni kuvuga ibimenyetso umuntu agira mu maso iyo ariko aravuga birashobora guca novuga ngo mu bishobisho no mu bigumbagumba ibindi bintu umuntu ashobora kuvuga mu majambo urumva nivyo bike kuko nk'iyo umuntu yumviye kuja kuyaga n'umushefu wiwe arategura akavuga ati ubwa mbere nza kuvuga iki niki akaniyumvira ati mvuze iki aza guca nyishura iki yego nico gituma abantu kenshi banaba batinya gushikira ko mbone nk'abakurira mu kazi kuko avuga ati ngerageje kuraba ivyo mfise novuga ninyishu mbona ahava mpa bino bintu numva umenga sinobivuga muri no mwanya ni kuvuga ko ukuvu ikiyago ubwa mbere nshatse gusigura ko umuntu ategerezwa kuvuga umuntu ategerezwa gusohora ibimurimo umuntu mu gifaransa tuvuga ngo c'est un être relationnel être relationnel ni kuvuga yuko ategerezwa kugiranira imigenderanire n'abandi iyo migenderanire nishoboka iyo umuntu atavuga nico gituma twogaruka gose kuri kino kintu twise imigenderanire ikiyago n'imigenderanire imigenderanire nayo n'abantu ntishoboka iyo ikiyago kitahari cyangwa kimeze nabi
nivuga ko imigenderanire ntishoboka atakiyago kihari, ikiyago naco ntigishobora guhara iyo abantu bafitanye imigenderanire. Rero ikiyago nuko umuntu asohora ibimurimwo hanyuma akagira uwabibwira, uwabibwiye nawe agaheza akavyumva akabitahura kugira ngo agire ico yishuye. Nivuga ko ikiyago si ukwivugana, si kwandika ikete ritazokwishurwa munsi y'umwaka canke mu minsi y'amezi 6. Ikiyago nuko umuntu aba ari hari agasohora ivyo ibimurimwo hamukamwumviriza n'abantu babiri n'imiburiburi, umwe asohora ibimurimwo yifuza ko bitoregwa inyishu hamwe n'ugomba gufasha kugira ngo ivyo bintu bironke inyishu. Ivyo bintu biba bimurimwo abicisha rero muri ico kiganiro. Bishobora guca rero mu majambo ari naco caterezwe kuba ciza mu by'ukuri. Nico cyaterezwe kuba ciza, uretse ko iyo abantu bariko baraganira umuntu yategerezwa kuraba nibitavuzwe mu majambo canke ivyo ngira ngo mu Gifaransa twakwita lire entre les lignes. Umuntu arashobora kuvuga ati ntaco ndavyakiriye, mugabo ukabona yuko hari ibimenyetso agize bituma bikwereka yuko ivyo bintu biriko biramugora. Rero ni kimwe twavuga ubwenge bufatiye ku bishobisho, inovuga intelligence émotionnelle, iza gutuma abantu b'abashefu ari ubushobozi baterezwa kuba bafise bose kugira ngo bashobore kumenya ibishobisho n'ibigumbagumba by'abavugisha abaribo bakozi canke abakoreshwa. Bamenye kandi ibimenyetso bibereka yuko bahimbawe muri ako kazi canke badahimbawe. Ikiyago rero muri rusange nuko gusohora ibintu bikurimwo, kubera ko umuntu no muri rusange uretse mu buzima bwo ku kazi ategerezwa kuvuga, ategerezwa gusohora ibimurimwo. Iyo rero abisohoye agira uwabibariye, uwabibwiye nawe akagereza kubitorera inyishu. Nico nosigura. Yego. Mwatubwiye yuko mu bushakashatsi bwakozwe bwerekana ko ibice 30 kwijana umuntu bavuga amajambo, ibyo bavuga ibyo bakeneye cyangwa bashaka kuvuga babicisha mu majambo, ariko twaba tuzi yuko hariho abantu vraiment bavuga n'abandi bantu batavuga. None iguma ya 30%. Iyo bavuze uko ubushakashatsi bwakoze ikintu hanyuma bugahuriza kubivuyemwo, haba harabayeho gusuzuma mwe n'ivyo bintu twita particularité canke ibintu bitamenyerewe bidahurizwa ko na bose. Ushobora gusanga ari umuntu umwe muri 10, umuntu umwe muri 30 canke babiri muri 30, bagaheza bakabona bati nimba hariho abantu bavuga cyane, nawewe woraba mu migwi y'abantu buzi uraza gusanga ko abo ubabona umengana abantu bavuga gose, bavuga amajambo menshi, usanga ari nk'umwe kw'icumi nyene canke babiri kw'icumi. Mu bagenzi 10 babo woshira hajya uza gusanga umuntu avuga amajambo menshi ari nk'umwe. Wa wundi nyene muri mu mugwi aguma avuga gose uza gusanga ari nk'umwe. Nico gituma nko mu kazi urashobora gusanga abakozi ari 200, hakaba hariho umukozi umwe ahavuye bica bimenyekana ko atari hari, ahubwo yanasivye numva ko munataje yasivye bose baramenye ko ataje. Rero ni mwe nivyo tubuze rero yuko ubushakashatsi bugaragaza ko hafi ibice 30% ari byo zonyene bica mu majambo, ibindi biba bitaboneka. Niko bimeze. Yego. Ku kazi duhura n'abantu batandukanye bafite impengamiro zitandukanye cyangwa imico itandukanye. None ni gute kwa kudasa kwacu dushobora gukrea ikiyago? Nkuko namaze kubivuga mu ntango, icambere kibisigura nuko umuntu niko ameze muri kamere. Umuntu muri kamere yiwe aterezwa kuvuga. Umuntu aterezwa kuvuga, iyo atavuze mu majambo hariho ibindi bintu bimenyetso byerekana icavuze. Nivuga nimba ari umuntu adakunda gusohora amajambo, muratangwe gukorana, arabaramukije, mwaramutse amahoro, ni sawa, hanyuma yigiriye ku mashini yo, nimba arabakorera ku mashini nyabwonko, agaheza agakora ibikorwa vyiwe kuva mu gitondo gushika saa 4 saa 6, ata nkuru yateye, ata jambo yateye. Ashaka kwerekana muri rusange muri kamere yiwe ingene amererwa, ingene yiyumva canke ingene agaragara nk'umuntu atabakeneye ibintu bimudurumbanya, agaragara nk'umuntu afise kamere itandukanye gato canke impengamiro ya kamere itandukanye n'iyuwo wundi, agomba kuguma aririmba, agomba kuguma ibintu ariko arabona aca bivuga. Ni kuvuga aravye mu mashini nyabwonko akabona mu kintu canditse muri ko mukorera ahantu muri mu mugwa abantu 5 canke 6, wewe akibonye mu mashini nyabwonko aca avuga, nimba ariko sabonyemwo aca yidoga aho nyene bigasohoka. Mugo wundi nawe abibonyemwo atera byinjiramo nyabuna akabikosora agahora
abo bantu n'abantu bafise impengamiro zibiri zitandukanye ngira ngo tuzobona mu bindi biganiro impengamiro z'imero z'abantu canke ico no kwita les tendances de personnalité ni kuvuga yuko hari habo bantu ubusanga muri kamere yiwe ari umuntu asa n'ubuhoze hakaba n'uwundi aba ari umuntu avuga cyane twarigeze kubona ivyerekeye kamere z'abantu mugabo ntitwavuze personnalité twaravye kamere z'abantu baba barahungabanye muri kamere bahungabaniye muri kamere nyene ni kuvuga ko abari nka kamere y'umuntu isa naho igomba kubifisa ubumuga ariko ibyo bindi niko navuga ni muri rusangi niko bimeze ni nta kibi novuga ngo kiba kirimo nk'ihungabana ry'imero ariko n'umuntu aba ameze ku muntu yivugira amajambo menshi cyane usanga umengagira n'ivyiyumviro byinshi byihuta imigambi minini akagira n'uwundi aba ahoze atekanye adakunda ibintu by'ugwamo adakunda kugira imigenderanire mishasha n'abantu aguma nyene uko nyene hakaba n'uwundi aba ari amera nk'uhindagurika umwanya umwe akaba ari uwo ari hejuru afise imigambi myinshi n'uwundi mwanya ugasanga aratekanye hakaba n'uwundi usanga ari umuntu afise impengamiro yo kumenga ni arakara cyane arakara gose naho akantu koba gatoya arameneka mu kuvuga cyangwa turika hanyuma bigaca bihera inyuma y'umwanya mutoya hakaba n'uwundi rero asa naho umenga ibintu ababibona aravuga arasohora ibimurimo ariko iyo umugiriye akantu katameze neza canke atakiriye neza akakabika umwaka imyaka 2 canke amezi 6 akazotegerezwa kumashura akakwihora nawe nivuga abantu rero izo kamere zisanzwe zihari nizo bajana mu kazi rero nizo ugiye gucagura umukozi izo kamere kenshi tiza abantu baje gusuzuma kuko kumbure sizo babona umenga zirakenewe rero waje uti none ko abantu umenga baratandukanye nkukomeje kubivuga nyene ni gute bashobora kugiranira ikiyago bikagenda neza navuze ko ubwa mbere umuntu rero naho yoba ameze uko kose ategerezwa gusohora ibimurimo ategerezwa gukomunika ategerezwa kuvuga ategerezwa ni kwa ameze muri kamere ategerezwa kugiranira imigenderanire n'abandi ikiba gihambaye rero nico gituma mu kazi iminsi yose hama hariho umuntu mukuru w'abandi umukuru w'umugwi kanaka uwo muntu w'umukuru w'umugwi kanaka niwe atangura kubona izo kamere z'abantu menga ziratandukanye rimwe na rimwe usanga ari nazo ziba intandaro y'amatati canke inkwezi y'amarere ugasanga umuntu baramwidogera kubera guma yihoreye niho cyo batangura bavuga ngo aragayana ngo aragara ngo karishima ibintu n'ibyo kubera ko babona umenga ntameze nk'uko bobo bameze ivyo rero amaze kumva wewe nawe yari yitekaniye mugabo yumvise hajya muri kuruware bavuga ngo wabonye ukuntu kaje kambaye wabonye ukuntu uno munsi ho ntawe mukiraye ngo yasize inzara n'ibindi bene ivyo bica bituma we atangura kumva yuko bariko baratangura kumwigizayo kubera ni kamere yiwe nabona ico yokora nyine ubwiyo ngo ahinduke amere nkabo cyangwa ugasanga n'umuntu avuga amajambo menshi ashitse canke akara cyane ashitse n'abari ko baravuga baca bahora kubera ko bumva umenga arabahungabanya mwe izo kamere rero zitandukanye nizo umukuru wabo cyane cyane mu nganda mu mashirahamwe cyane mu bisata dushobora kwita aba manager canke aba chef de service canke n'aba ressources humaines aba bajejwe abakozi canke abajejwe umugwi w'abakozi kanaka canke ujejwe isata kanaka umushefu aba akwirikira niwe atangura kubona muri uwo mugwi akavuga ati ivyerekeye imvugo no gusohora amajambo byo babimeze gute muri bana bakozi agaheza rero agafata umwanya wo kugira ante wo kumviriza mbere umwe agafata umwanya wo kumure tuza kubishikamwo mugabo nahatangurira kubonera akavuga ati aba bantu nivyo baratandukanye akagerageza mbere nk'uwiga izo kamere zitandukanye zabo akamenya umwe wese ibimworohera ibimugora mu kuvuga canke ingene asohora ibimurimo kuko nubwo yoba atavuga amajambo menshi ingene ameze ingene yifata biragaragaza ivyo ashaka n'ivyo akunda canke n'ivyo akeneye ningaho rero kubera haba hariho abakuru b'umugwi niho ikiyago giterezwa kuba ufasha umwanya rero ukumviriza umwe wese ukamenya ibimurimo ukamenya ivyo yifuza biraheza bigakunda yuko mushobora gufata kanya ugatumbereza ikiyago umwe wese agaheza akavuga ivyo yumvira akazi rero kagaheza gatunganywa bivuye muri ivyo biba byashikijwe muri mwe n'ivyo biyago yego umva kugira umuntu mugirane imigendere no kuma muyaga kandi biragoye kuyaga n'umuntu mudahuza ururimi n'umuntu mudahuza
inyifato Ego. je mvuga cyane utavuga cyane biragoye ko duhuza ni gute jewe ntavuga cyane nshobora sinzi ko navuga ko noca bugufi noshobora koroha kugira ngo duhuze tubwirane ikiyago kugira ngo ka kazi kacu kagende neza nibaza ko ivyo bica bija mu byo umuntu ashobora gukora kugira ngo agabanye kamere ishobora kuba ihungabanya abandi canke babangamira mu migenderanire bafitaniye ku kazi ariko ahanini nuko bizana na byose ubwa mbere mu gusohora ico umuntu akeneye hariho imvugo twita imvugo idakomeretsa ari ikintu gihambaye cyane abantu kenshi usanga batamenya ndahagaciraho yego ntukuyimenya ntibayimenya kuko abantu bose ntibazi kuvuga mu buryo budahutanya abandi cyangwa butabahungabanye no biragoye ni cigwa cuzuye umuntu ashobora kugira ngo amenye kuvuga nubwo twavuze yuko abantu bose batezwa kuvuga abantu bose ntibazi kuvuga mu buryo bashobora gusohora ibibarimo hanyuma kandi ntibabangamire abo bariko barabibwira no shobora kuvuga yuko abantu benshi abayumvanye n'umenga yavuze mugabo atavuze canke imvugo yakoresheje itaza kumufasha kugiranira imigenderanire n'unywanyi n'abandi nk'akarorero umuntu arashobora kuba iyo ashavuye canke ababaye aho kuvuga yumva yohora canke avuze akavuga ashwana iyo hari ibintu byamubabaje aho gusohora ivyo akeneye agatukana canke gakara canke gashwana iyo bigenze ko urumva umuntu ashwanye ico yarondera ntakironka ntaca kironka arahungabanije abandi bantu hama nawe nurumva yahungabanye mugabo kandi uko gushwana uko kumeneka uko kubwira abantu nabi uko kwerekana yuko ukara canke voilà sivyo bica bitanga inyishu ahubwo icari gutanga inyishu nuko ubwa mbere ni kuvuga muri rusangi kuvuga tuvuze kuvuga nyene canke kuganira tuvuze kuganira kuko kuvuga ni kuvuga nyene ni gusohora amajambo ariko kuganira nuko harimwo irivuga kugana uratumbera umuntu uratumbera umuntu hanyuma mukagira ikintu muyagako harimwo ingoboto zorugurane ane n'indobeko nimba ari mugira na mugigwa zirimo zose kuganira ni kuvuga ko si wewe wiganiriza si wewe wivugisha muvugana n'ubundi muntu ha umuntu yikuraho ubutumwa hanyuma uramugana wamutumbereye umutumbereye ufise ico muza kuvugana muri ivyo muvugana rero ijambo kuganira risigura ko wewe urafisemo uruhara nubwo ari wowe uje gusaba inyishu canke ugomba inyishu ari ufise ikibazo kuvyo uri kuravuga urafisemo uruhara ni muri za ndobeko n'ingoboto zo navuga niko ikirundi kimeze ni ijambo ryumvikana no mu gifaransa tuvuze communication harimwo ikintu cyo gukorera hamwe ni kuvuga ko iyo uko kuntu wewe watumbereye umuntu urafise mu ruhara hama no watumbereye nawe arafise mu ruhara kugira ngo uronkisho wewe rero kuganira si kuvuga umuntu naho ashobora gukara agashwanira abantu ibintu byose akabisanzaza niho navuze yuko imvugo zose zitari zizana mu majambo hari bizana mu bintu umuntu ubonye ariko aragira mu nyifato rero iyo umuntu ari muri ko muraganira musanzwe kuganira birafise rero ibi biranga icambere ni icabaye habaye iki habaye iki kugira ngo wumve woza kumbwira ibintu urumva kuko nimba bakubwiye ibintu kuri jewe nk'akarorero ugacumbwira ngo kandi wewe usigaye bimeze ukuntu canke wewe ntubwira ibi n'ibi ukuntu umeze biranshisha kamvuga ibintu nk'ivyo mugabo mu ntango hari icabaye imbere yo kuza kumbwira ivyo icabaye nuko hari ibintu bakumbwiye ko jewe rero ntiwashatse kuvuga uwo yabikubwiye wariwe ntiwashatse kumubwira mugabo ushobora kuba wavyemeye gutyo nyene canke ushaka kumera nk'uwitohoreza urabe vyo kuri ko ari vyo canke ugomba kumviriza ikimvamwo imvo zishobora kuba nyinshi zo kuza kumbwira ico kintu mu imbere yo kuza hari icabaye
namye ndiyumvira ibi nibi nibi ca numva no kubaza ibi hariho icyabaye wimvira ibintu ko riko bavyumvira nivuga ko voilà ntivyama iminsi yose ari bibi nubwo ndiko ndatanga uburero menga ntibumeze neza mugabo kuganira bifatira ubwa mbere bifise iyo mvo icyabaye ubwa mbere icya kabiri bica bifatira ko ni lo ressenti ivyo numvise muri jewe nivuga bakubwiye ko ndagufitiye umugambi mubi wewe wiyumvise gute wumvise ataco bikubwiye canke wumvise ubwoba ni aha tuca tuza kubishobisha n'ibigumbagumba mu bisanzwe ngira ngo nivyo bishobora gufasha umuntu kumenya nyezi n'ingene amerewe nivuga hari cabaye hari n'icyakubayemwo yego lo ressenti haca haza icyo ushaka canke icyo waciye ushaka le besoin hanyuma hagaca haza rero expression kuvuga icyo ukeneye le besoin nico ukeneye icyo waciye ushaka icyo wifuza hama rero haca habaho kugira ante kugisohora gusohora icyo wifuza imisanzu rero gusohora niho burya habera hashobora kuba kuvuga uranyumva neza aho niho haba kuvuga hageze gusohora ibyo wifuza abantu benshi rero batambuka izo ntambuko zitatu za mbere zo kugira umwihwezo kucabaye kugira umwihwezo kuntu niyumvise cyangwa kuvyambayemwo bindimwo kubindimwo no kugira umwihwezo kuco nshaka nyezi ni carico uyo mwihwezo itatu abantu kenshi barayisimba bagaca basimbira ku kuvuga gusa usimbiye ku kuvuga rero uza gusanga n'ibyo uri kuravuga menga ntibitariye canke ntibifise aho biva naho bija umuntu agaca nawe agira ibibazo byinshi yumubwiye ibintu gusa utaciye kuri izo ntambuko zitatu iyo umuntu mubwiye ibintu rero kubera nawe afise ubwonko afise un cerveau kugira ngo yiyumviye aca atangura kuza kwibaza kuri bya bibazo byose wari kuba wishuye imbere yuko umushikiriza ivyo ushaka nico gituma navuze ko abantu benshi batazi kuvuga bahera batazi kuganira bahera ku kuvuga bahera ku gusohora ibi barimo bari kubanza gufata uwo mwanya wo kwihweza ibihari nivyabaye kwihweza ibyo byateye byavuye muri jewe byavyoye muri jewe hamwe rero nico nshaka nyezina icarico dufate nk'akarorero umukozi agomba kongeza umushahara arashobora gushoka avuga ngo burya urabona boss maze gukora amezi 8 canke maze gukora imyaka 3 none rero nshaka mu nyongera amahera uwo menga imvo yuko amwongera nuko akoze igihe kirekire sibyo rero ufatiye ukuntu abivuze menga umva yatanguje maze kiringo cy'amezi 8 menga none benshi so bose nka bose niko babivuga hari abavuga ati muravye ko nkora ibyo nkora uzi bwari yongere nuko ni nkamwe nivyo rero umuntu yari kubanza kugira umwe nkaza kuvuga ati urabona data buja canke maweja maze igihe kitari gito dukorana kandi ndashima cyane ingene hari byiza twakoranye hari ugomba kumanduka korera ku maranga mutima ye oya kushobisha mu bisanzwe ntushobora kubwira umuntu ibintu udakorera kubishobisha ushobora kubikorera ko nabi canke neza ubundi ntibishoboka kuko ibishobisho nivyo nkuko twabibonye nivyo biduhagurutsa bikadutuma gukora umuntu atagira ibishobisho ntiyonyonga imodoka umuntu atagira ibishobisho ntiyoshobora gukora akazi ngo gahere ku mwanya bamusavye ibishobisho aho twaca dusubira muri byinshi twarabonye ko ibishobisho nivyo biduhagurutsa nizo nguvu zituma umuntu ashobora gushika kuvyo ashaka gushikako nizo zimubwira ziti intunze ikicegeranyo nturagitanga kandi iminsi iraheze kora bino bintu ibishobisho nivyo bituma umuntu yumva ko uwo bakorana atamerewe neza akavuga ati ibintu bintu nifuza ko twabikosora kunuko nuko rero kuvugisha umuntu numwihwezo kuganira n'umuntu numwihwezo umukozi rero yatebezo kwanza kugira uwo mwihwezo avuga ati ndashima ibyo twakoranye ingene twakoranye hari byinshi byagenze neza kanabivuga akavyita amazina kuko aba yafashe umwanya wo kuvyihweza akavuga ati ariko kandi hariho nibindi bitagenze neza nk'ibi nibi akabivuga hanyuma akaduga ku ntumbero yuko hari ibyagiye biriyongera nk'ibikorwa amasaha yo gukora murabona yarongerekanye ariko kandi
namwe muranabona yuko ubuzima bwazimbye kare nari jenyene urabona naragize narubatse urugo mfise umufasoni tubana mfise n'umwana ivyo mba nifuza rero gukorana jewe byarongerekanye ariko urabona yuko umushahara nyene umenga ntubikwira none nari nifuje kubasaba yuko kubera ko mba hari byinshi nifuza gushika ko bitanyorohera nari nifuje kubasaba ko mworaba ivyerekeye ivy'umushahara ngene bimeze niyo bafise umutima umeze gute ngaho ni ngombwa kongera bo sinzi ariko nubwo buryo bwo kuvuga nyene hanyuma uko umuntu agira umwihwezo ku kintu ni nako ategura ibyo ubu bakunze kwita plan B niko ategura ibindi bintu ashobora gukora mu gihe inyishu yiteze itoboneka nkuko ayiteze iyo rero umuntu adafashe umwanya w'umwihwezo agahura n'abantu bakayaga akavuga ngo je numva ngo akazi gasigaye kanshisha sigaye nkora ibintu byinshi akidoga gusa urumva ko atabayongeje ashobora gushaka kuvyerekana mu bikorwa aho gukora ibintu nkuko yahora bikora agaca atangura kuganda bimwe akabiheba ibindi akabikora nabi none ntumva ko uko abikora nabi niko atera umwikomo umukoresha wiwe uko abikora ntabiheze niko atera umwikomo umukoresha wiwe aca n'ubundi bashaka akazi ni benshi shaka kugenda ntibigeze bavugana ntibigeze bayaga aho rero simvuze iby'inama mu bantu baba bakorana usanga umukoresha amara ukwezi amezi 2 amezi 3 atanami baye womenga abantu baba ari birobo umuntu yamakoresha telecommande akavuga ati by'ukora urabizi ni bya bindi ntivyigera bihinduka umukozi mutoya ntiyigera abona umushefu ntiyigera mwumviriza ngo hariho abandi baraza kubikwirikirana mugabo uriya mushefu wo hejuru akayoberwa ko ahari kubera ko bajye bato bahari bajya nyene nimba ari nk'umushikiranganje aba hari kuko hari abakozi bato cyane bari abaplanto bari bakora mu ubuzi bwo hasi bajya batahari nawe kandi ntiyohaba kuko ico gisata nico bahangwa gitunganya rero ni kuvuga ko ivyo biba bikenewe inama ziba zikenewe bigatuma akazi kagenda neza abantu bagashika ku mahangiro yifuza ari gisata cy'igihugu kigashika ku mahangiro cifuza ari igihugu nyene kigashika no ku mahangiro kubera iki uko kumviriza abo bantu bato kuko imbere yuko baba bakozi n'abantu bafise ivyumviro bafise amahangiro bafise ivyo bifuza gushikako iyo rero ivyo bitahaba urasanga hariho utugorana mu vyerekeye gushika kuri ya mahangiro nyine twavuga mu biganiro biheruka yego abenshi muri twebwe turafise ingeso canke novuga ko ni impengamiro atari nziza yo kutavuga imvugo donc yo guca ikintu impera ntuvuge directement bagasimbira kuvuga bagasimba za ntambuko zitatu mwatubwira none ni gute twomenya kuvuga twomenya kuganira tukareka kuvuga kugira ngo duhindure ubuzima bwawe nkuko namaze kubivuga mu byumvikana navuze ko ari umuntu yo tunganya ibyigwa n'ibyigwa kuvyerekeye kuganira cyane cyane umuntu adahungabanya abandi abo bavugana imvugo idakomeretsa ama nshimwe kandi iyo tuvuze imvugo idakomeretsa abantu baguma bumva ko ari imvugo ishobora gukomeretsa uwundi muntu mugabo ni imvugo ituma atanyisha iboneka imvugo idakomeretsa irashobora kutaba yankomerekeje ngo nuko wambwiye gutyo kuko abantu bose ubatutse ntibaca bakomereka abantu bose baciriye ko amate si bose bica bikomeretsa oya abantu bose ubahonyoye si bose baca bumva bariyumiriye si bose baca bumva bateshejwe agaciro oya bivana na estime doswa bivana n'ingene we nyene yizi n'ingene yibona ariko nyimba biro ku buzima buragoye sinzi ariko nivuga ko duvuze imvugo idakomeretsa ni ya mvugo usanga itanateza imbere abantu ni imvugo bame tuvuze imvugo muranonga tuvuze imvugo ikomeretsa igishushanyo cy'imvugo idakomeretsa ni ya mvugo idateza imbere abantu imvugo ikomeretsa ni ya mvugo ituma atanyisho ziboneka ku bibazo ahubwo ituma abantu bagira ibikomere oya simpaka bagira ibikomere nico nari ndavuga nyene abantu batahure kandi umuntu ari nivyo arashobora gukomereka kuba mubwiye nabi arashobora ariko ni imvugo iza gutuma umuntu ataronka inyisho
ikibazo kihari kidatora inyishu kuko umuntu umubwiye nka nabi arashobora kumva ati n'umuntu ari dure ntavuga neza ntibikenewe ko tubandanya kuvugana mugo inyishu y'ikibazo ntiyabonetse naho uwo muntu bitamukomerekeje agahitamwo kubihagarika ko mu biyaga ko mugo inyishu y'ikibazo ntiyabonetse iyo hatabonetse inyishu y'ikibazo rero nimba ari hagati y'umukozi n'umukoresha ibikorwa bigenda nabi nimba ari hagati y'abakozi bakorana ibikorwa bibandanya kugenda nabi nimba ari hagati y'abari mu gisata kanaka ibikorwa bica bigenda nabi kubera ko atanyishu yigeze itorwa imvugo rero idakomeretsa ni ya mvugo nyene itora inyishu ituma inyishu ziboneka ituma haboneka uburyo bwo gukuraho ivyo bintu bigomba kuba intambamyi y'akazi intambamyi ku kazi intambamyi ku bikorwa intambamyi ku gushikira amahangiro imvugo rero burya ni ikintu cyambere gihambaye umuntu wumvirije uko avuga uracumenya uti uyu muntu arashobora gutora inyishu z'ibibazo canke nta nyishu ashobora gutora umuntu wumvirije uko avuga ari umuhinga yanavuze ati mbere ushaka kumenya umuntu muhe mikro mu bantu nta kindi ariko mu bantu umuntu yo kwiyubara no simpaka simisi yose mu bantu kuvuga kwiyubara ingorane nuko iyo umuntu ataraba indani bimurimwo kimwe twavuga cyo kuraba neza habaye iki haciye hambamwo ibikijeye muri jewe naciye nshaka iki ega niziya ntambuko zitatu none novuga iki iyo umuntu rero muri we yihunga ntiyinjire muri we ngo amenye ibyaba mubaye ku bwa mbere ingene byamuhungabanije ingene byamuhutanije ingene byamuvunye hanyuma agahitamo akavuga ati burya rero numva ico nkeneye ibyambayemwo nibi ico nkeneye ni iki ngo ace kuri izo ntambuko umuhaye mikro aca avuga ibifatiye kuri bya bikomere byiwe canke guhungabana nyene kuri muri we muri ico gihe nta nyishu aza gutora ivyo avuga bisaba gusa yuko ufata kanya ukavyumviriza uraca wumva uti uyu muntu nta nyishu ashobora gutora kuri kino kibazo aba bantu bakorana nta nyishu bashobora gutora kuri kino kibazo kuko ntibariko baravugana rero nico gituma navuze nti kuganira ni ikintu gihambaye mu buzima bw'abantu umuntu ntashobora kureka kuvuga iyo umuntu musanze ahantu yagize ikibazo naho yoba atakivuga ikintu ca mbere ubukeneye nuko asohora ijambo uvahe wagize ikibazo giki uba wumva umenga urakeneye ijambo natwebwe tubufasha abantu byerekeye iby'amagara mu mutwe n'imibereho ni umugo dushobora kwihweza gose ivyo umuntu agira ace tukumviriza ivyo avuga ibimenyetso afise iyo umuntu atavuga kiba ari kimenyetso kibi kuvyerekeye ingene ingwara yiwe ishobora gutera imbere mu gukira ni kuvuga ko kuvuga ni ikintu kidashobora gutandukana n'umuntu hama rero haba hasigaye no kumenya ariko ndavuga ni kuvuga ni ikintu gihambaye kubera ko kitwereka ingene umuntu ivyo akeneye ingene vyotora inyishu umuntu niyo ugomba kumufasha ntakubwira ivyo akeneye biragoye yuko hagira ishusho ushobora kumufasha rero ingene abantu bokura mu gukoresha iyo mvugo idakomeretsa arico no kwita kumenya kuganira uko kumenya kuganira bica ubwa mbere muri zya ntambuko zitatu nyene twavuze kumenya jewe habaye iki naciyemererwa gute muri jewe none naciye nshaka iki cyangwa mu numwanya nshaka iki ni gute rero no kivuga kuko ugiye ushwana umuntu uri kurabwira ntaheza ngo yumve ivyo uri kuramubarira nuko Dewe uzi ko mushaka gutanga ubutumwa canke mukagica mu baje mu cyo 32 24 kiganiro n'ubuzima none iyo hatabaye ikiyago n'imigenderanire ku kazi nizihe ngaruka ziba kuri ako kazi canke kwiterambere ry'umuntu cyangwa kwiterambere gishira hamwe umuntu bari karakorera ngiye ngo tumeze nk'avuga ubwa mbere ku ruhande rw'umuntu nyene ingaruka zo kutaganira hamwe no kutagira imigenderanire myiza ku kazi nuko zishobora gufatira mu zo twamaze kuvuga umuntu arabaho nyene yumva nabi twarabonye ko ububasha bw'amajambo buhambaye kubera ko umuntu yimubwiye nabi biramusigaramwo nimubwiye neza biramusigaramo uko rero umuntu ashobora nko gufatwa nabi kubwirwa nabi canke kutabwirwa neza bashobora kutigera bamubwira nabi muga kandi ntibigere banamubwira neza
ico kintu nacone cyo gutimba no kuba indifférent kubasinda bibazwa kubwiza bw'umuntu canke ku byashoboye bihakwa gusa nyene no kumubwira nabi kuko iyo utamubwiye neza ni kuvuga yuko ikibi kibaye zokimubarira ariko nimba ikibi kibaye ukakivuga ikibi iciza naco kibaye ntukivuge ni nkaho iyo utamubwiye ibyiza naho nibinga bishobora kungana kumubwira nabi kwama ubona gusa amakosa mu ibintu byiza ntubibona ivyo rero biraheza bigahungabanya umuntu mu vyumviro vyiwe arashobora kuba umuntu yumva ko atacamaze yumva ko ahantu ariko arakorera umenga ntibimeze neza yumva ko aho hantu umenga ari menace canke arapfunzwe canke aracunzwe canke araboshwe yumva nabi iyo umuntu amaze kwiyumva nabi rero ni hahandi abaho ikirenge kimwe kiri mu kazi ikindi kiri hanze ahadahari yego ciyumvira ingene azoshobora kuva ngaho hantu izo ngaruka zo kutavugana canke zo kuvugana nabi zo kuganira nabi zo kutaganira canke kuvugana nabi zishobora gutuma umuntu muri we yumva yuko umenga ku kazi ntacamaze ntacashoboye bikamutuma rero kandi ashobora no vuga nti gutangura kwiyumvira n'ingene akazi nyene agahagarika hama hari n'ingaruka rero ziheza zikaba ku kazi zose zifatira nyene ko zica zibuza nyene uruganda nyene ishiramwe canke igisata canke igihugu gushika ku mahangiro abahari abayihawe ayo mahangiro umuntu ashikwako kubera ko bya bindi byo kutaganira bizotuma umuntu atangura kwiyumva nabi ibikorwa yatezo gukora abikore bigura intege niko bavuga mu Kirundi canke abikore mu mwanya utari wo canke aburi ibikoresho byo gukora kubera kutigeze umwumviriza yabuze ibikoresho wewe uri umushefu kagomba kuvuga ati bikore rero kubera ko uterezo kubikora nyene uzosanga ariko arakora yigovyora yikurayo hahandi byukuri amahangiro wawihaye nimba bavuze uti nkeneye gushika muri 2030 uruganda rwavyaye izindi nganda zitatu canke ntegerezo gushika mu 2040 twofatira no ku gihugu nyene kwihangiro dufise cyo gushika mu gihugu cifashe ku 2040 umuntu acaraba akavuga ati none abakozi n'abakoresha barafise uwo mwanya wo kuganira kugira ngo imbere yuko bashika mu 2040 babanze bashike mu 2026 babone bati mu 2026 ihangiro dufise niri na 2027 niri kandi babone bati twarishitseko bica muri uko kuganira iyo bitahabaye ingaruka rero nuko abo bakozi badafasha uruganda badafasha ishira hamwe badafasha n'igihugu gushika kuri rya hangiro babafise nivyo nizere ko abana ko badukurikirana basoma amashirahamwe canke bari mu buzo butandukanye bariko bariga ukuntu bakwiye kubana n'abandi kubera ko iyo mufise imigenderanire myiza ndetse mukaganira n'ikiyago mu kazi muba mukora ndibaza bavyoshe gutera imbere cyane kuko ibihugu bimaze gushika ku yindi ntambwe mu by'iterambere canke n'amashirahamwe amaze gushika kuko hari amashirahamwe naho abakorera mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere canke bitari sununura mu bya mikoro abari muri mwe nayo mashirahamwe abariko baratwumviriza bakorera mu mashirahamwe atandukanye ushobora gusanga arongowe n'abandi bantu bari mu bafitanye imigenderanire n'ivyo bihugu byamaze gushika kuri indi ntambwe barabona yuko ico no kwita gira leadership canke uburongozi muri mwe nayo mashirahamwe canke muri izo nganda usanga butandukanye kumbure nubwo abandi bataba barigeze bagira ubwo iyo experience nivuga ko umurongozi muri yawo hejuru abakwirikirana hafi ibintu ku munsi aronka raporo ku munsi aramenya ati hariho umukozi yavunitse hariho umukozi yagwaye nakasi hari kandi atari hari acamenya ko muri kiriya kibanzo y'umukozi yararimwo hajogajoga acaterezwa gusubirizwa si umwanya munini bavuga bati okay hariho wagiye mu karuhuko ko kwibaruka haca haza umukozi ahasubira hacaza umukozi amurindire niyo yaheza uwo mukozi azi yuko aje kugira ante aje gusubirira uwagiye kwibaruka no konsa umwana muri yamezi atangwa arazi ko niyo yagaruka azoca avaho umuntu asubire mu kazi kiwe mugabo iyo hatabaho uko kuvugana hariho ahantu henshi umuntu yoshobora kwibaza ati none gabasha uno munsi barazi ko directeur atatonze directeur w'ishuri atatonze ubwo no munsi DP yamenye yuko hari ishure
amabati yarayagurutse canke hari ishuri abana 10 bagwaye ubwo yabimenye nivuga uko kuntu usanga umenga mu bihugu bitarashika ku ntambwe kanaka y'amajambere uza gusanga umenga hazoboneka raporo y'amezi 3 gusa y'amezi 6 ni amezi ngira ngo 9 bita 4e trimestre 3e trimestre hamwe ni y'umwaka uzosanga ibintu byabaye mu yinga rya mbere ry'ukwezi kwa mbere bagiye kubitanga kwicegeranyo mu mezi 3 byaraheze n'uwagize ingorane yarakize nimbaye ari wavunitse yaravuwe yarivuje limba bazomusubiza ntavyo menya tuvuze rero burya ikiyago bihera hajye mu bari baje bakorana mu mugwi bikaduga kuri uwo muntu abakurira muri uwo mugwi ariko kandi bigashika no ku muntu abakurira bose kandi bikaba hafi ico no kwita de façon instantanée bikaba ku buryo umuntu ashobora kubikurikirana mu mwanya wa hafi bitarabanza kudindira kuko ibaze umwigisha aragwaye amezi 5 nk'akarorero canke umuganga aragwaye amezi 5 ntihigeze habaho ikintu cyo kumva bati none abaganga bahora bakorana bwo barashobora kubandanya bakora ibikorwa byiwe nimba babandanya babikora nk'uko atakibazo cyahabaye ni nk'uko uwo mukozi ataco yaramaze nivuga ko ni uko kuganira uretse ivyo bihago by'abantu bavugana bari kumwe ni n'ikimenyetso c'iterambere mu gihe ibibazo bihari canke inyungu zabonetse zimenyekana ku mwanya mu buryo bwihuse ivyo biza gutuma rero uruganda rutera imbere ishirahamwe ritera imbere gisata cy'igihugu gitera imbere n'igihugu gatera imbere nyene ariko twagumye twibanda cyane ku bakozi hagati yabo ariko cyo usanga umuntu asi mu boss cyangwa se umukoresha manager akazi gasanga ni wa muntu by'ukuri ahubwo use n'ikintu cyo kumbwira uragira ubwoba ukumva nisi n'ijuru ryawe gukoranire ko kuba ugiye kuvugana nawe aguhamagayeho abari ngorane none ni gute wogiranira ikiyago n'umubosi wawe umukozi asanzwe mukorana umubosi wawe ni gute wo mwubahuka canke wotsinda ubwoba mukayaga ni gute umukozi yoyaga n'umukoresha mu gihe umukoresha wiwe abona umenga ntamworohereza ico novuga nuko ari byiza ko abantu kenshi na kenshi batahura ko sabakoresha bose baba bafise amagara meza yo mu mutwe ku buryo bashobora kuvugisha abantu neza atwarabonye ibifatiye ku ihungabana rya kamere ya muntu rigaragarira mu nyifato mu majambo canke ingene umuntu yiyumva wenyene rero kenshi urashobora gusanga ni ibintu bishika n'ibintu bishoboka urashobora gusanga umushefu umukoresha umurongozi kanaka afise ibibazo bifatiye ku magara yo mu mutwe kamere canke inyifato muri ico gihe rero kubera ko novuga nti atasuzuma riba ryabaye ico umuntu akora afasha uwo mukozi nico gituma twavuze ku kintu cyuko haba hakenewe abantu abizi bijanye n'amagara yo mu mutwe imibereho n'inyifato mu bisata byose mu buzima bwose bw'igihugu kugira ngo abantu bashobore gufasha mu gusuzuma mwe nizo kamere kugira ngo umukoresha bamufashe bati burya iyo ugize inyifatizi nizi zirahungabanya abakozi bawe kandi na wewe urahahombera kuko ibyo uba ushaka gushikana ko uruganda ishirahamwe igisata canke igihugu ntihweza ngo bishikeko ivyo ni kuvuga ko bikorwa nabo babajejwe amagara mu mutwe imibereho n'inyifato ku kazi iyo batahari urumva ko ni kibazo umuntu adashobora kwishura ariko umuntu acagaruka kuri uwo muntu aba avuga ati je birangora kuvugisha umukoresha ico no babwira rero abo bantu nuko iyo wateguye ivyo wagize umwihwezo w'ibyabaye canke ibiriko biraba nkuko twamaze kubivuga mu mvugo mu gutegura imvugo gukoresha imvugo idakomeretsa mu gihe ugiye kuganira n'umuntu kumenya ibyabaye kumva ico byavyuye muri wewe nivyo twise ressenti canke ingene wiyumvise kuko ego kamanze meze ico ingene wiyumvise hanyuma ico ushaka les besoins ico ushaka ukabikimenya neza ico ushaka kubwira umukoresha hanyuma ugaheza ugashika kuri ya ntambwe ya kane yo kukivuga iyo wafashe iziya ntambwe zitatu za mbere uza gusanga uzi neza ico ukeneye iyo ugiye kukivuga rero udashwana nta kosa ari gufata nta kosa ubukozi nta tegeko rigufata nico gituma abantu mwe nawe ndababwira ko
hariho n'abakozi biba bifatiye kuri bimwe twise ihungabana rya kamere ya muntu uwo mukozi ugumye ubigira ko ukagira ubwoba ukanga gusohora bikurimwo uwo mukoresha nako hagera n'igihe ushobora kugira ibibazo rero bimwe biba bifatiye ku magara yo mu mutwe imibereho yawe bimwe biba bifatiye yuko usanga n'akazi mu by'ukuri watezwe kugahagarika ukavuga uti aka kazi ntako mbandanya mugabo ukakagumamwo mu kwizera ngo hari igihe yonyumva hari igihe yohinduka ugakora wamana ubwoba bigatuma wamana umutima uhagaze kandi mu by'ukuri ako kazi udashobora kukabandanya ngo ugumuri wewe canke ugumufise ibyo ushaka gushika ko mu buzima ngarutse kuvuga ngo ni gute umuntu amaze kubona ibyabaye mu buzima bwa minsi yose yumviriza ibiri muri we ico byavyuye muri we hama ngo amenye ivyo akeneye amenye n'ingene yo bisohora amenye n'ingene yo bivuga nibutsa bariko baratwumviriza yuko ibintu byose dukeneye hano mu buzima bwo mwisi mu buzima bwose umuntu abamwo haba mu kazi haba mu muryango haba mu kibano ibintu dukeneye si ibintu bifadika si ibintu umuntu akora si n'ibintu biboneka ibintu dukeneye ni sentiment ni ivyo dukeneye byose ni sentiment bica mu buryo bw'amasentima mu buryo bw'ama-emotion ivyo dukeneye ubwa mbere si imodoka umuntu agura imodoka kuko akeneye sécurité umuntu agura imodoka kuko ntabona bus kumureza ari kumunguruza ngo zimutwarira abana ku ishure hakiri kare ku masaha atunganijwe neza aca avuga ati rero kugira ngo abana banje ntibazobe birara ngo baje mwibarabara ndategerezwa kugura imodoka kugira ngo ndabitwarira ku ishure umuntu yubaka inzu kubera ko akeneye umutekano ubundi hariho inzu zisanzwe zubatse abantu babamwo nta bantu bo kwirukira gusahura amahera ngo baje muri ibi na biriya baje kubaka amazu yabo ni kuvuga ko ibintu abantu bakeneye ni sécurité ni sentiment de la paix kumva umuntu afise amahoro akavuga ati jewe ni sawa numva ntekanye umuntu mugabo adafungura ntashobora gutekana ni kuvuga ikintu za kumutekanya kumva afise amahoro abambe aronse ivyo afungura aca yumva afise amahoro abibuze abura amahoro nico gituma ngo ndakuvuga ko ibishobisho n'ibigumbagumba abantu bagira canke amaranga mutima no kwitangira ngo sentiment nivyo bituma umuntu arondera ivyo ashaka yumva akeneye mugabo ubundi novuga ko ivyo abantu bakeneye si ibintu bikora koreka si ibintu biboneka ni ibintu umuntu yiyumvamwo ivyo umuntu akeneye avyumva indani muri we nta modoka ijayo indani muri we nta nzu yubakwayo indani muri we hariyo ibimukabura bikamubwira biti burya urabuze iki urabuze niki nico gituma ni byiza ko abantu bamenya ko iyo bagomba gushikiriza iciyumviro c'ivyo bakeneye mu kiganiro bagirana n'ubakoresha canke mu kiganiro bagirana ku kazi ni ukumva indani mbega habaye iki mbonye batampembye uku kwezi habaye iki mbonye umushahara wanje ari muto muri jewe hari iki nuko abantu baheza bakamenya by'ukuri kuganira bakamenya gusohora ibibarimwo ntibavuge gusa mugabo ibyo bavuze bikabafasha gushika ku mahangiro bikabafasha gutora inyishu z'ibibazo yego tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu kubera umwanya wagenewe kino gice usa n'uri kurarangira twayaze byinshi ariko ni ikihe kintu abantu bariko badukurikirana bosigarana twavuga nka nyamukuru nuko uko abantu bataganira hagati yabo mu kazi bakora no hagati y'abakozi hamwe n'abakoresha hagati y'abarongozi hamwe nyene n'abakozi ni nako kandi amahangiro baba bafise mu buzima bwabo muntu ze mu gisata bakoramwo nimba ari gisata cy'igihugu nimba ari shira hamwe nimba ari mu gihugu nyene uko hatabaho kuganira ni nako kandi umuntu adashobora gushika kwiterambere ryabigiwe ryabigisata akoramwo ryabigishira hamwe canke uruganda akoramwo canke n'iki gihugu kuganira biratandukanye no kuvuga ni byiza ko abantu biga kuganira yego akumwereka ndagushimiye nanje ndagukengurukiye yego isyamizi ni kazo za FM ijuje kugwiza umwimbu igice cya mbere cya kino kiganiro ubuzima cuno munsi kikaba kigarukiye ngaha duce mu ihanishwa tugaruke n'igice yokurikira cya kino kiganiro ubuzima Kazoza FM, be your own boss.